ndiko ndandika mu Kirundi ariko hariho intambwe ndiko ndashaka gutera kandi atari kera cyane yo gushobora gukorera haba ku byo maze kwandika no kumenya ibishanzo kwandika ije mu ndimi ari Igifaransa cyangwa Icyongereza n'izindi ndimi abantu benshi batandukanye bashobora kumenya. Iyo ntambwe rero iri muri zimwe ndiko ndashaka gutera kuko mvuze ko nshaka kwandika urwego mpuzamakungu sinzoba ndiko ndandika mu Kirundi gusa. Iyo ntambwe rero ndayibona imbere yanjye kandi ndiko ndagerageza kuyishikako ejo cyangwa hirya y'ejo nzobahamagara ndababwira ati ubu igitabo maze gusohora kiri mu ndimi kiri mu Kirundi gusa murakoze. Muvuze yuko mukeneye ivyo bitabo bije urwego mpuzamakungu, nibaza ko hacakeneye ibitabo bakunze kwita electronique bica ku buhinga bwa none, aho urwo rugero rwo bari ariyo nzira mujamo. Mbega aho murateganya kugira sinzi ko mugira nka mezo cyangwa ishirahamwe kugira ngo muvyure uwo muco wo kwandika no gusoma cyane? Murakoze. Nshobora kuba ntarakurikirana cyane ariko maze iminsi ndiko ndabaza ko mu Burundi hoba hariho nk'ishirahamwe rihuza abanditsi sindaronka tuganira ngo amuco ariko ndiko ndakibaza kandi ariko baranyumviriza abanditsi bagenzanje baze banyegere tukivugane kuko ndifuza yuko ico kintu nimba kihari ndifuza kukimenya hanyuma dukorane kugira n'icyo bikorwa uvuze cyo gushobora gushiraho ikigo cyofasha abanditsi kibeho. Nimba atakihari jewe ndifuza ko gitangura none rero abanditsi bagenzanje ndifuza ko twokorana hanyuma tukamenya nimba kihari nanjye nkakimenya nkacinjiramo tugafashanya ibikorwa nimba atagihari nacyo tukagitangura kandi ndafite iryo shaka maze iminsi ndiko ndabaza buke buke impera n'imperuka ico gikorwa kizoba. Murakoze.